Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca kane muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza, mpwemu yera abane namwe. Icaha ni iki? Icaha ni ugukora ico umuntu yabujijwe. Kuri twebwe abakristo, icaha ni ugukora ico twabujijwe n'Imana nk'uko tubisanga mu nkuru ya Adamu na Eva, aho batubwira ingene icaha cabonetse ubwa mbere mw'isi. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cose co muri iryo tongo ukiryeko uko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuze ukiryeko, kuko umuntu wakiriyeko azopfa nta kabuza. Aho ni mw'Itanguriro igice ca 2 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Aramubaza ati, ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kuryako? Aho ni mw'Itanguriro igice ca 3 ku murongo wa 11. Umuntu yokwibaza ati, none ko ntarahura n'Imana nka Adamu na Eva ngo hagire ico imbuza, noba nemerewe gukora ivyo nshaka simparugwe ko nakoze icaha? Oya namba, ntitwemerewe gukora ivyo tugomba. Dutegerezwa kwisunga ivyo Imana yatubujije, dusanga aha hantu hatatu. Ubwa mbere, muri Bibiliya yera, iyo nayo ikaba igizwe n'amasezerano abiri: isezerano rya kera hamwe n'isezerano rishasha. Mw'isezerano rya kera harimwo ivyo Imana yabujije abantu bayo b'ico gihe ibicishije muri Mose. Hama mw'isezerano rishasha naryo harimwo ivyo Imana yatubujije twebwe ab'iki gihe ibicishije muri YESU KRISTO. YESU ati, iyo ntaba naraje ngo ngire ico mbabarira, nta caha baba bafise. Ariko none ntibari n'ico bireguza icaha cabo. Aho ni muri Yohani igice ca 15 ku murongo wa 22. Paulo ati, ingero y'icaha ni urupfu, ariko ingabire y'Imana ni ubugingo budashira, bubonegwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Aho ni mu cete canditswe na Paulo yandikira Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 23. Mutahure neza ko ku bantu twahisemo gukurikira YESU KRISTO, ko icaha ari gukora ivyo Yesu yatubujije. Nibyo twagezwe ngo tuvyumvire. Ivyo navyo tubisanga mu majambo yose umwami Yesu yavuze akiri hano kw'isi. Yesu wenyene yaravuze ati, ariko uwungaya ntiyemere amajambo yanje, ari n'ikizomutsindisha. Ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Aho ni mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 12 ku murongo wa 48. Aha kabiri, ivyo itubuza biciye kuri mpwemu yera ari muri twebwe. Twiyubare cane twumvire ico mpwemu yera atubwira gukora, kugira twoye kwitwa abakoze icaha imbere y'Imana yacu. Ikindi twirinde ntituvuge
amajambo mabi kuri mpwemu yera canke ngo tuyavuge ku bikorwa vyiwe, kuko ntitwobiharigwa. Yesu yavuze ati, kubw'ivyo ndababwira yuko icaha cose n'ukurogota abantu bazobiharigwa, ariko kurogota kuri mpwemu ni icaha kitazoharigwa. Matayo igice ca 12 ku murongo wa 31. Twame twibuka ko mpwemu yera ari ishusho y'Imana igendera muri twebwe. Yesu ati, nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Yohana igice ca 14 ku murongo wa 23. Ahantu ha gatatu, ivyo itubuza biciye mu kutwiyereka yonyene ubwayo, canke Yesu ubwiwe, canke marayika yarungitswe n'Imana. Pawulo yaravuze ko Yesu yamwiyeretse, yagize ati, maze hanyuma ya bose nanje aranyiyereka, ndi nk'umwana w'icenda. Mbere jewe ndi inyuma y'izindi ntumwa zose, sinkwiye no kwitwa intumwa, kuko nahama ishengero ry'Imana. Aho nico canditswe nawe ca mbere igice ca 15 ku murongo w'8 kugeza kuri 9. Koroneliyo we yarahuye n'uwo mumarayika w'Imana ngo abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati, Koroneliyo. Aho ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 10 ku murongo wa 3. Imana nayo iyo itwiyereka ubwayo ikunda gukoresha ibimenyetso canke ijwi rivuga nk'iry'umuntu. Reka turangize turaba amwe mu majambo Pawulo yavuze ku vyerekeye icaha. Ati, ivyagezwe bitarabaho icaha cari mw'isi, ariko abantu ntibaharugwa ko icaha ivyagezwe bitariho. Aho ni mu Baroma igice ca 5 ku murongo wa 13. Arongera ati, nuko iyo mukoreye icaha bene data mutyo, mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mukoreye icaha KRISTO. Abikorinto ba mbere igice c'8 ku murongo wa 12. Kandi ati, nuko tuvuge iki? Mbega ivyagezwe ni icaha? Eka namba. Ariko simba naramenye icaha iyo ntakimenyeshwa n'ivyagezwe, kuko ntaba naramenye ukwifuza iyo ivyagezwe bitavuga ngo ntukifuze. Abaroma igice c'7 ku murongo w'7. Rero twebwe biki gihe dutegerezwa kumenya neza ko icaha ari gukora ico twabujijwe n'Imana biciye muri Yesu Kristo, muri mpwemu yera, canke ivyo twabujijwe n'Imana ubwayo, canke ikoresheje marayika. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.